ico gihugu citwa ngo iki? Tashaka gukwega umuriro, Imana araduhaye amahoro turagenda nkuko umuriro duce dusubira tukwege ubunyene ubu tukwege kwege. Aha ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iryavuzwe rihejeje gutanga mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko yabivuze koko yoba ari igihangange. Ni mu nyuma zuko yatangarije abanyagihugu yuko atazoshobora kwihangana mu nyuma zuko ibiganiro bizoca vyanga. None Perezida Evariste Ndayishimiye yobahejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma zuko asavye nk'ivyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu minsi iheze yaheruka gushikiriza, ubwo yavuze yuko niyo togwa mu matora akongerwa ikiringo nanone azoca atangaza intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda. Muze kunyemera tugaruke kuri ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Abanyagihugu bakeyi bariko baribaza imvo z'ivyo vyose, abandi bakibaza impamvu Evariste Ndayishimiye yoba ahejeje gushira umukono ku masezerano akomeye cyane we na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma zuko bahora bafisanye amasezerano akomeye cyane nanone ajanye no gutabarana nkuko Evariste Ndayishimiye yabishikirije. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatumye ko abo mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo barabire hamwe ikibazo c'umutekano batorere n'inyisho ivyo byose bigiye kuboneka. Ni mu nyuma zuko leta y'u Rwanda yoyo yatangaje yuko nayo nyene yiteguriye uwuzoyigaba ko igitero. Ukuri nukuhe ku makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya nino ku buhingangurukana bumenyi butandukanye. Biravugwa yuko rero mu bihugu nanone vyo mu makungu ya kure bejeje kugirana amasezerano na Perezida Evariste Ndayishimiye yo kumuronsa intererano y'ibigwanisho vya muzinga bikomakomeye, ibigwanisho kirimbuzi bishobora kugaba igitero gikomeye cyane biturutse ngaha Igitega bigashika ku mugwa mukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda i Kigali. Amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba. Mbahaye kaze. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ndabibutse yuko kuri ubu ngubu rero abariko baratwumviriza muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, nawe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu cacu Burundi muhawe kaze muri aya makuru. Uruganda rwa Burundi News TV rubipfurije gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Imana izobane namwe mu biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV rero, kandi nanone Imana izobafashe mu bijanye n'ubutunzi. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba tujya tuze kugaruka ko. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujya no nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi bibaye mu nyuma zuko Perezida Evariste Ndayishimiye ajeje imisi itari mike yagirije igihugu kibanye cy'u Rwanda igitero cagabwe mu Gatumba ko nanone ico gitero coba nanone caragavye n'umuhari nanone ugwanya leta y'u Burundi wari detabara uhabwa indaro muri ico gihugu cy'u Rwanda. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije avuga yuko ico gihugu cy'u Rwanda kigisha ubwicanyi kigaha indaro amabiro ya detabara n'ibindi bitandukanye bikaba biri muri ico gihugu. Uko Perezida Evariste Ndayishimiye nyene ariko yabishikirije imbere y'abanyagihugu mucanguzo ubwo nyene yarahejije imisi itari mike ariko aragirira amasengesho yo gushimira Imana ivyo yamukoreye mu mwaka wa 2023 wewe n'abaryango biyo. None gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba. Tujya tugaruke ko mu nyuma zuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe n'abarongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka bajeje gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma zuko rero bagiranye ibiganiro bikomeye cyane muri ntare rushatsi, aho nanone ivyo biganiro igitangaje kurusha ibindi vyose ari uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika atabibonetsemwo bivanye n'ikibazo gikomeye cyane afise. Biravugwa yuko rero Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika amagara yiwe ashitse aho umwase ashaka, ariko nanone hakaba hariko haratangwa ikizere n'abadokiteri mu nyuma zuko bimenyekanye yuko ariko arakurikiranywa n'abadokiteri bahora bakurikirana abategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero akomeye cyane tujya tubashitse ko
Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'umugambi ukomeye cyane wo gutegura igitero gikomeye cyane kirimbuzi cyo kugaba ku gataka k'u Rwanda mu nyuma z'uko rero avuga yuko mu gihe igihugu cy'u Rwanda coba kibandanije mu gufashanya n'umugwi wa Red Tabara. Ndabibutse yuko rero nubwo biruko ico gihugu cama kirahira kandi kigahakana yuko ivyo vyose Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze atavyemezo afise kandi atari vyo na gato. Ni mu nyuma z'uko rero n'umuvugizi wungirije w'igisirikare Leta y'u Rwanda nanone yashikirije yuko nanone ivyo vyose ari amajambo atera ubwoba abanyagihugu kandi nanone ayo majambo adafise aho ashingiye. Ndabibutse yuko rero nabo nyene bashikirije yuko batazobandanya kwihanganira ayo majambo abariko arashikirizwa n'abakuru b'ibihugu vyompi coba igihugu ca Kongo canke igihugu c'u Burundi. Ayo makuru rero ndabibutse yuko ico gihugu c'u Rwanda nyene cahakanye yuko nanone coba giha intererano uyo mugwi wa Red Tabara ufatwa nk'uwiterabwoba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Baye mu nyuma z'uko rero agashafu kariko karaniga mu baryango batari bake bagavye ko ibitero, nubwo nanone hari amakuru ava ngaha mu gihugu c'u Burundi yemeza yuko umugwi Red Tabara wishe abasirikare n'umupolisi ariko utigera wica abanyagihugu. None se abanyagihugu baba barishwe nane? Nkuko twahora tubibashikiriza, hari amakuru nanone ava muri bamwe mu begereye ubutegetsi ariko batashimye yuko tuvuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo, bamenyesha yuko rero leta y'u Burundi ariyo yaciye ifata ingingo ikomeye cyane yikitse mu kiza c'uko Red Tabara yashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi igafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare baja kugaba igitero na cane ku banyagihugu. Nkuko rero abanyagihugu bavyivugiye mu nyuma z'uko rero babonye yuko igisirikare nanone abagavye igitero abari bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi bakaba baratewe ubwoba n'igishika vyose bivugwa yuko rero bari bafise icoba yuko bo bari abasirikare b'u Burundi. Ibi vyabaye rero bikaba vyarabaye mu gipfungu gikomeye cyane bivanye nuko abo basirikare nanone bari bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. None ni gute Red Tabara yoba yararonkejwe impuzu z'igisoda c'u Burundi? Ndabibutse yuko rero General Prime Niyongabo aramutswa amabanga yo kurongora igisoda c'u Burundi yafashe ingingo ikomeye cyane yo gutangaza yuko gushika ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka wa 2024 hahinduwe imyambaro. Nanone agatangaza yuko rero igisoda c'u Burundi coba kigiye kwambara umwambaro mushasha kitazosubira kwambara umwambaro cahoramo, bivanye nuko bivugwa yuko rero imigwi itandukanye iteye ubwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi igwanya leta y'u Burundi yoba ifise impuzu z'igisirikare c'u Burundi. Nubwo biruko rero munyemere twiganukire ku makuru akomeye cyane ajeje kurishika nkuko twebabwiye twabwiye yuko rero inama kadundura yakoranije ubwo nanone hariko hararabwa ibikorwa bitandukanye ibijanye no gutegura urugamba rugiye kuduhuza n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruka, bivanye nuko bamwe badashigikiye na cane ibikorwa vya Perezida umuvyeyi wacu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yaheze igihugu c'u Uganda nonyene caheza candikira Perezida Evariste Ndayishimiye ikete nanone rimwagiriza kuba ariko aragerageza gutera ubwoba kandi rimubuza nanone gufashanya na FARDC kuko bariko barahonyanga amasezerano ya Afrika y'ubuseruko nkuko amasoko yacu avyemeza. Ubutasi bw'Ubuganda rero bukaba bubandanya bukora amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko birategurirwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho bikekwa yuko hari abasirikari bashika batatu barungitswe ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bavuye mu gihugu c'u Buganda kugira ngo nanone babandanye ubutasi kugira ngo barondera amakuru ajanye n'ibiriko biraja mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero bigeza gutahugwa na cane yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye yama ari umuhinga mu vyerekeranye na politiki yaciye arungikana none abaje nanone kurondera abo babiri boba baraturutse mu gihugu c'u Buganda, ariko gushika rero bakaba barahevye uko amasoko yacu mwigendereza avyemeza. Ndabibutse yuko rero abakozi b'iperereza bariko barabandanya mu gukora amatoza kuvyerekeranye nabo banyene bari kurondera amakuru kubijanye n'igisirikare c'u Burundi n'iyindi bigambi ikomeye cyane, ari nabo nyene bikekwa yuko bariko baratanga amakuru mu bihugu bibanye kugira ngo nanone intambara ibe yoca itangura. Muze kunyemera rero tuganuke gatoya ku nama ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abategetsi bakomakomeye mu nyuma z'uko n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi imisi iheze ariho yashikirije ijambo rikomeye cyane ikinshasa amenyesha yuko rero niyo kongerezwa ikiringo co kurongora igihugu
nanone ca Kongo azoca afata ingingo ikomeye cyane agasaba abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kuba yotanguza intambara ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ivyo rero akaba yarabishikirije leta y'u Rwanda nayo nyene ikaba yaraciye ishikiriza kandi yishura yuko idatewe ubwoba n'amajambo y'ibishyoti nka Perezida Tshisekedi wa Kongo. Ivyo rero bakaba barabicishije amajambo akomeye cyane nkuko nanone vyari kwitangazo rikomeye cyane nanone ico gihugu cy'u Rwanda cashikirije. Kuko rero amakuru akomeye cyane n'amatwi adusumira kubw'amasoko yacu mu gisirikare yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ajeje nanone kuronswa intererano iva mu bihugu vy'Uburusiya bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ayo masezerano n'ubundi yari yayagiriye mu bihugu vy'irya nino ku migani y'amakungu ya kure. Hakaba rero hariko haribazwa niba hari n'izindi ntererano zizova mu bihugu nanone vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko ayo makuru nanone avyemeza. Ayandi makuru rero akemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gukorana inama ikomeye cyane n'umwe nanone mu ntumwa zituruka muri ivyo bihugu vy'amakungu nanone bariko bararaba ibijanye no kuronswa iza ntwaro n'uburyo zizoshika nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma z'uko rero baganutse no kuri wa mugambi ukomeye cyane wo gukoresha ya ndege y'igihugu cacu cy'u Burundi canke ikaba yogurishwa mu gihe bivugwa yuko rero itariko ibandanya kumera neza kugira ngo itunganirize iganuke nga mu gihugu cy'u Burundi, itunganirize abanyagihugu mu kwiyunguruza bajabuka baja irya nino ku migani y'amakungu ya kure. Ivyo vyose rero nkuko tubabwiye mu mfuyofunyo, reka rero tugaruke vyose tubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Mbahaye ikaze muri aya makuru n'ibiganiro twabateguriye. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusomera musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka rero nkuko twebabwiye mfuyofunyo amakuru yacu tuyabandarize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atangarije abanyagihugu yuko atazobandanya yihanganira igihugu ciciyorobetse nkuko yabishikirije. Ubwo nanone yari mu majambo yiwe asorezera umwaka, ubwo nanone yagirije igihugu cy'u Rwanda kuba arico nyene coba giha indaro umuhari wa Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Amakuru rero ahari yo kwizegwa n'amakuru akomeye cyane tujyaho tubashitse ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane kadondora yo gutuma ko inama kaminuza na cane ihuza abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ababwira umugambi ukomeye cyane yuko atazobandanya kwihanganira yuko umutekano w'abanyagihugu nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Avuga yuko nanone abica inzoya n'abavyeyi gushikungu rero bakwiye kwishura ivyo boba barakoze. Sinzi nanone niba yoba yatomoye neza abo rero yoba ariko arabwira, ariko bivanye n'amakuru akomeye cyane n'ubusasanguzi buriko burakwiragizwa irya nino bivanye n'abamenyesha makuru b'abahinga bariko baragira amatoza kuvyerekeranye n'ayo majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo nanone ari amajambo akomeye cyane twaronse mu ibanga ntagire. Ubwo nanone yari kumwe nanone n'abajejwe amwe mu mabanga akomeye cyane mu bijanye n'igisirikare, aho nanone ivyari ku murongo w'ivyigwa hari ukurabira hamwe ibijanye n'uburyo boterera inyishu ibijanye n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi no gutunganiriza abene gihugu. Bakaba rero baravye nanone ibijanye no gutagura umugambi ukomeye cyane wo kugaba igitero ku mugwi Tabara, nubwo nanone batatomoye neza niba bo bazogaba nanone mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bivanye nuko bobo batomora yuko umugwi Tabara uri mu Rwanda. Akaba rero hariko haribazwa niba rero Tabara yoba iri mu tundi duce dutandukanye nkuko nanone bitangazwa na bamwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe ndabibutse yuko ari we nyene yivugiye yuko uwo mugwi Tabara utari mu yandi mashamba ahubwo uherereye muri ico gihugu cy'u Rwanda. None rero niba yatangaje yuko agiye kugaba igitero gikomeye cyane kuri abo bakoze amabi akomeye cyane mu Gatumba, vyo nanone bisiguye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugaba igitero gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, nkuko rero yavuze yuko uwo mugwi Tabara ariho nyene uherereye ufise indaro. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akaba yabwiye Gérard Ndabirabe nanone umukuru w'inama nshingamateka nanone akaba yamenyesheje yuko rero gushikungubo ibintu bikomeye cyane kandi bigiye gushigwa mu ngiro bivanye nuko bahejeje kuronswa intererano iva mu bihugu vy'Uburusiya no mu gihugu ca Iran nkuko amasoko yacu avyemeza. Intumwa rero yaturutse mu bihugu vya Buraya ubwo nanone yari muri iyo nama, aho nanone ivyari nanone kuraba
hari nanone ingingo zikomeye cyane zo kuraba ibijanye n'umutekano ukomeye cyane n'uburyo ibigwanisho intererano zaronkejwe igihugu cacu c'u Burundi vyawe nanone bigiye gukoreshwa. Ndabibutse yuko rero na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mbere nanone yagirana amasezerano Perezida w'igihugu cacu Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, amasezerano ajanye nuko nanone igisirikare cacu c'u Burundi kizoronswa ibigwanisho bikomeye cyane, naco nyene kigafashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu guhushura umwansi we rudende nkuko yabishikirije. Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero yoba ahuje umwansi na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko aba bakuru b'ibihugu vyopi bobo nyene bashikiriza yuko umwasi umwe rudende bafise ari igihugu c'u Rwanda. Ndabibutse yuko rero nubwo biruko biravugwa yuko rero abasirikare bacu ari bo nyene bari kubarigishwa kunguruzana cyane gukoresha indege za gisirikare zo mu bwoko bwa Sukhoi 20 nanone na gatanu nkuko amasoko yacu avyemeza ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikavugwa yuko rero abahora bazikoresha ari abaturukaga mu bihugu vy'Uburusiya nkuko amasoko yacu avyemeza, kandi bikaba mu nyuma z'uko rero gushika ubu ngubu rero imyimenyerezo ibandanije ngaha mu makampu y'igisirikare atandukanye nkuko amakuru ava mu gisoda avyemeza. Haka rero hariko haribazwa neza niba Perezida Evariste Ndayishimiye yo bagiye gufata ingingo ikomeye cyane yo gutanga itegeko mu misi itari mikeyi na cyane ryo kurungika abasirikare kugaba ibitero bikomeye cyane. Hakaba rero hatanguye kwibazwa iyo ivyo bitero bizogabwa mu nyuma z'uko basigura yuko mu Grenade Tabara woba uherereye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yagarutse ko yavuze yuko igihugu c'u Rwanda giha indaro umugwiredi Tabara, kikaba rero carahaye indaro nanone abagize uruhara rukomeye cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nkuko yabandanije, ubwo nanone yabibwiraga abatari bakeyi abarongoye na cyane ngaha mu gihugu cacu Burundi mu nama y'abategetsi bakomakomeye. Ndabibutse yuko rero mu isaha 2 za mu gitondo ari naho nyene hari hakoreshejwe inama kadundura y'abajenerali bakomakomeye, ubwo yari rongowe n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, ubwo nanone yatangagwa ivyigwa bitandukanye. Ariko gushika ubu rero tukaba tutararonka amakuru avugwa muri iyo nama yakoreshejwe na General Prime Niyongabo. Muze kunyemera rero amenyesha amakuru kuri iyo nama bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ivyari ku murongo w'ivyigwa, ariko inama kadundura ikoreshejwe na General Major Evariste Ndayishimiye yoyo isigura yuko rero umugambi uhari nyawo woba ari umugambi ukomeye cyane wo kurabira hamwe ibijanye no kugaba igitero ku mwasi umwe rudende igihugu c'u Burundi gifise ari nawe nyene ariko aratuma igihugu ataco gishikako. Niba Perezida Evariste Ndayishimiye yarahagaritse yuko yaravuze yuko yoba agiye guhagarika ibijanye n'isazi n'ibijanye n'indagara zarungikoga mu gihugu c'u Rwanda, abanyarwanda bose bakaba rero bagiye guheba ibijanye n'imikeke, bagaheba ikiyaga Tanganyika n'ibindi bitandukanye. N'ibintu rero bitwengeje ngaha mu gihugu c'u Burundi vyatengejwe abatari bakeyi, aho nanone Perezida Evariste Ndayishimiye yakibonekeza muri ayo maresi atwenza abanyagihugu nkuko amakuru ava mu gihugu kibanyi c'u Rwanda abishikiriza. Ababifashe rero imifyino vyoba bigiye kubagaruka ko ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ashikiriza yuko iyo avuze aca ashira mu ngiro. Mu nyuma z'uko rero abatari bakeyi bama bazi yuko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ibintu ariko kubishira mu ngiro ntibikunde. Perezida Evariste Ndayishimiye rero iyoba ari yo ngingo iyo nyene rudende yoba agiye gushira mu ngiro kuva yoshika ku butegetsi nga mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2020, ubwo yasubirira umuyisi Perezida Petero Nkurunziza yahagaritswe umutima n'abari bamwegereye, na cane bivugwa yuko ababigezemwo uruhara ari bo nyene bariko baratwara igihugu cacu c'u Burundi. Gusa rero amakuru ahejeje kudushikira ateye ubwoba n'amakuru avuga yuko nubwo biruko hari abajenari bamwe bikitse mu kiza c'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero adashigikiwe n'abanyagihugu bose, aho bivugwa yuko rero abo generale boba bahejeje nanone gufata ingingo ikomeye cyane yo guhungabanya umutekano no gufota ibiriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Muze kunyemera rero tuze kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru nari twabateguriye, dutanga umuco kuri biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko biravugwa irya nino mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ese ivyo bigwanisho vya muzinga bizoronswa Perezida Evariste Ndayishimiye ngaha
ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri hegenekerezo. Muze kunyemera rero byose tuze gutanga umuco kuri ayo makuru. Hari amakuru rero avuga yuko ejo hari indege y'igisirikare nanone izoturuka mu gihugu c'u Burusiya igashika ngaho ku gihugu c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho nanone iyo ndege izobanza guca mu gihugu ca Kenya nk'uko amasoko yacu avyemeza. Akaba rero hariko haribazwa imvo iyo ndege izoca mu gihugu ca Kenya kugira ngo ishike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na nivyo rero abamenyesha makuru bacu bakiriko baragira ko amatoza kugira ngo tumenye ivyerekeranye n'ibinyegejwe muri uyo mugambi. Ibigwanisho rero bizaronswa Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo niho nyene bizashigwa ahagaragara, aho nanone azatangura kwibonekeza amasanamu y'izo nkoho za kadondora na cane izo nkoho zikomakomeye zama zikoreshwa n'abahinga mu vyerekeranye n'ubuhinga mu vyerekeranye na cane no kuja ku rugamba mu bihugu vya Burayi nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kugaruka mu kiyago twagiranye n'umusirikare gusa atashimye yuko tuvuga imyidondoro yiwe kumva z'umutekano wiwe, aho nanone turi buze kugaruka aduha umuco kuvyerekeranye n'ibiriko birategurwa n'igihugu cacu c'u Burundi mu buryo bw'idonido. Rero turaza kuba turi kumwe kuri mikoro n'uwo musirikare akomeye cane mu nyuma z'uko rero agiye kuturonsa idonido ku biriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu nyuma z'uko rero wewe abona yuko rero ibi vyose bigiye kudukwegera akarambare na cane ko umubano hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda vyari bihejeje imisi itari mike bimeze neza, ariko nanone bigiye gusubira gutosekara bivanye n'amajambo akomeye cane ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo biruko ndabibutse yuko hari bamwe mu banyagihugu batanguye kubwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko akwiye nanone gutanga inyishu ku vyerekeranye n'ivyo vyose yashikirije. Ndabibutse yuko rero no mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka batarashira ubukono kuri iyo ngingo ikomeye cyane yo kugaba igitero, aho nanone hoba habonetse amatati indyane zikomeye cyane hagati rero muri ivyo bihanganye. Muze kunyemera tuze kuganuka dutanga umuco kuri ayo makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbaye kaze rero muri ayo makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV, nizere ko umerewe neza. Turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru n'ayandi ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyi rero Burundi News TV ndabibutse yuko ari ijisho ry'umunyagihugu adafise akaryo ko kwivugira. Ndabibutse yuko rero ani mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru mwe mwaragiye munyegezwa, amakuru y'ukuri yo kwizerwa. Nanone tuze kugaruka dusubira kubana namwe mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko umerewe neza kandi tubipfurije gutangura umwaka mushasha w'2024. Imana izobane namwe. Iyi ni Burundi News TV.